kugira inyishibuze nki mbeguri muduki mukobwa nzorongora mburi kumwe nandi bari karagusomagura vy'ukuri usohokana nande ico mpa mu gashwando wo muswa kuvira uhande kucamwa nzokwa ntubura muhiga ipande kugira ndi nka patiri nawo buri ku rutonde baby mbeguri kidemu cingidi kimwe aho giciye munegeri wese acaba ready cankuri kakana kudutaye kamafyeri katono ajuye batagahaye paye Yes, bakunzi bacubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alex. Ubwa mbere na mbere manzi kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Hari ukimara imyaka ijana wapindake turi kumwe umwe mu baririmbyi yamaze imisi bako barakora neza kiretse umurundi wari we wese yo uvuga ati ibintu ibikorwa by'ijya mu jama bimeze nabi yo batazi akamaro k'umuziki w'u Burundi. Hona wese undi yitwa Eri Pro Korumuti n'indirimbo nyinshi zitandukanye kandi amuhe kaze kuri Cubahiro TV ndakuramukije. Ndabaramukije cyane. Umeze neza? Ego ndashima. Rero kumenga mu muziki usanga uri babandi ari we wazinye kaga Korumuti n'amajambo n'indirimbo yafashe hit n'izindi zitandukanye ariko umenga ntucangamutse. Ndibaza kugihambaye zo gucangamuka muri interview ni mu bikorwa kandi gikuru ni bikorwa nakindi ya. Eri Pro muri kino gihe ku munsi wawe cyangwa waryamye wavyutse ubumeze gute mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe navuga yuko ngene mbameze ubuzima bwanje ntibugizwe n'umuziki gusa nini ya ni vyinshi mu amashuri ushizemo ubuzi ushizemo ibiki ya navuga ko umuntu araja muri bakaja muri biriya ni ku munsi wanje bumeze ya. Eri Pro kuva mu ntara ya Kayanza kubera iki nta myaka ijana? Nta myaka ijana ni en fait indirimbo nashatse kuririmba nereka abantu yuko premièrement uko bimeze kose turapfa tukagenda so uyu munsi uko zukaronka ikintu wapi kore mu gahogo hari ukimara imyaka ijana we sha wapindaki hari urabona amahera bayamuhambana sha wapindaki tuvyatse dusare tuvyatse turya amahera akora kwisi gusa ma nigareka kwiniga birahera ivyisi turapfa tukabisiga ma nigareka kwiniga bibikwibana mbona ivyisi batabiduhambana bibikwibana zana abana reka iyo ngesi yo kwimana ibiya si bwa bwana ndayafise uherewe ndakugura ibiya si bwa bwana ndetse ko tutakurishe reka tubane n'ikiganiro agenda bayishoni bisanzwe. Eri Pro muri kino gihe uri mu baririmbyi bakunzwe cyane wibona gute wifuza kuzoshika hehe kuyindi nta musanzwe ugezeko? Navuga yuko ivyo kubibona navuga ko umuntu aravuka agakura magapfa ni ku buzima bumeze so naratanguye haraho ndiko ndagera en fait ndabishima navuga ko n'igihe ciwanje ndiko ndabana ko ibikorwa vyanje bishikira abantu gusumba uko vyara mu misi heze bivanye no kwitanga no kutaryama kudasinzira kwa umuntu ari karakora kubera uducuri ko rarondera n'icaka gushikako so ndavyishimira cyane mugabo ndipfuza kutaguma ngaha ariko ngwana kugira ngo uko buciko bwira nshobore kongeza ku ikindi kurangeza uno munsi ya ko nta mpingi yabavuga ngo impingi iracari ndende aho ndacafise ibikorwa byinshi byo gukora uravyo navuye nivyo hari intambwe nateye mugo ndavye niyo nkeneye gushika navuga ko ndacari umwana muto cyane ya uracari umwana muto cyane ariko ufise intumbero yo gutera imbere ndetse ugaserukira n'igihugu mu mahanga uri mu bari ko barakora cyane ariko amakonseri ni makenya aha n'abantu benshi babaza no kujya muri rimbya afise indirimbo nyinshi abantu benshi tuzi kwera batamutumira mu biteramo bigiye bitandukanye habuziki ikintu cyambere novuga nuko nakubwiye ko umuziki sindawukora wonyene ya premièrement hariho amashure kandi navyo biri mu vyo mpagaciro gusomba so kuvuga rero ngo mboneke cyane mu muziki nceme bamashure no kuvuga mboneke cyane amashure mu muziki rimwe urumva byose mengo ni numutego so ngerageza kimwe cyose nkagereranya nkavuga ati reka nkore nimba ndiko ndakora uno munsi ama concert ntangorane igihe bazuba ibikorwa byanje bazuba babona ivyo ndiko ndakora ico genzo yakora n'imiziki yanje menyekanye sinihute kugira concert ariko nihute gutanga ibikorwa kandi vyiza bizotuma naho nzoronka umwanya naho nzoba free amashure yashoboye kuvamwo nkayampinzira gato nzoshobore kuronka ibikorwa nerekana ya kwagiye nama nkwiyumvira inyishibuze nki
mbega uri muduki mukobwa nzorongora mburi kumwe nandi bari karagusomagura vy'ukuri usohokana nande icompa mu gashwando uwo muswa kuva iruhande kucamwa nzokwa ntubura muhiga ipande kugira ndi nka patiri nawe buri ku rutonde baby mbega uri kidemu cingidi kimwe aho giciye umunegeri wese acaba ready canke uri kakana kudutaye kamafyeri katonwa jwi batagahaye paye no ndazi ko iyo ndirimbo umaze kwisohora abantu benshi barakuyitiriye ndetse no mu Rwanda mu gihugu kibanyi baravuga ati we nturi umurundi uri umunyarwanda kugeza n'ubu hariho amaposte mbona amwe akomeye mu gihugu cy'u Rwanda bagushaka bakavuga kuri umunyarwanda ubu ufise agashusho nko mu gihugu cy'u Rwanda tukuba barakuyitirira cyane bona vuga ko ivyo ntavyo narinzi franchement ntavyo narinzi ni ryambere ndavyumvise ico ndakora nkabona ama video reaction y'abanyarwanda n'abarundi Bati naho ndabona bampaye identity y'umunyarwanda abibona so. Mbona amapaje bishigaye atandukanye mu Rwanda bakwitira ngo uri umunyarwanda y'uwacu ikindi sinzi ntavyo uranyereka mugabo ngo ndabimenye gusa ndavyumvise ndakugira skini shoot ndakwereka ati ehera nk'aba kwitira umunyarwanda bagasha nkabona amaze kwidarapo ritari ry'iwacu bibi bikambabaza sana ntavyo ndabona ico nzi nkorera abarundi ndi umurundi ya igihugu ca usanzwe uri n'umunyeshuri ndetse mu minsi iza twumva yuko ugomba kurangiza uzosoma igitabo Wanavuga ko amashure ntahera ibyo ntibikenewe amashure ntahera n'ubuzima n'amashure but umuntu aragerageza kugira ngo agume atera intambwe haba mu madomene yose kuko navuga ko n'ibintu bikompletana birahura ndazi yuko ibintu wiga biri muri ibi by'iwacu mbega ko muri kino gihe bako baroga indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ariko indirimbo z'abaririmbyi bariko barasohora kenshi kumva umenga harimwe akarundi umenga umwana atazi kirundi byogora kungene ayitahura iyo ndirimbo wewe uza gukosora iki mu baririmbyi boba bararenganije ku ndirimbo zabo Boss naho yaneze ikibazo nkosora mu bijanye n'iki indirimbo musohora hari abantu bavuga ati zirimwe ibitera soni uravyumva hari abazumva ko menga ziri mw'ibiterasoni mu Kirundi mugabo wewe uri mu bantu wiga ibintu by'amategeko mu menyesha makuru Bona vuga yuko ivyo nyumwe wese afise ingene atanga message yiwe sishobora kwinjira undi muririmbyi mugenzi wanje Jeff ingene ntanga message no afise ingene atanga message naho mayima ashobora kubona umenga arateye isoni maybe hari ikintu abashaka kwerekana so ivyo nshobora kwinjira mu mwuga w'umwe wese no muri fashion yiwe yo gutanga message Nikiye kintu ubona gikwiye gukorwa kugira umuziki Burundi ubandanye utera imbere ndetse tugaserukira igihugu kuko birababaje kubona umenga abaririmbyi bo Burundi barakora ariko nta gaciro baronka kuko yaba bagafise tatubona ibintu byinshi bitandukanye barubatse amazu bakayavuga tukavuga ati yavuye mu muziki mu Burundi mbona umenga nivyo bafise barabinyegeza ahubwo ntituniyumve ko babikora no mu muziki Bona navuga ko ikintu ca mbere ifoko dukunda ivy'iwacu kuko bavuga ngo ija kurisha ihera ku nama so dukunda ivy'iwacu tukabikundisha biwacu gusumba biragoye kujya gukonvenka umuntu wo hanze umwereka ko ibintu byo birenze niwanyu bataravyemera cane so ino bamaze kubikunda bakavyemera no hanze bazobikunda nta kibuza amandi baza ku bindi byose bisigaye iyo umuntu ari ararima akagera igihakimbura so nitwarima n'umutima tukarima tujizemo umwete nta kibuza wande tuzokwimbura duheruka kubona afishe yawe indirimbo yawe watanze challenge abantu bayikora cyane ndetse n'igiteramo kizoba uravyumva kugira wabaye wa mbere tumubone wabiteguye gute sponsor wayirose ni ujya mwe nyikaragufasha nkuko bikenda cyangwa hari indi management iri nyuma utarashaka gushira ku mugaragaro Bona vuga ko uri kurakora ibikorwa ikintu ca mbere nuko ibikorwa biba bivuye muri wewe so y'abantu bamaze kubona witanga n'ikibuza ko bagushikira rimwe na rimwe novuga ngo na management bari official canke iki oya ariko hari gihe ukora ibintu nkuko nashobora gukora ibikorwa vyiza n'umuntu wese yabonye agapataje canke gufasha kiniki so nivyo navuga ko inguvu nini yaziba ziva muri jewe uvuga ati ko washoboye gufata initiative ko igikorwa kiniki reka nanje ndagusupporting so ugasanga ibintu biriko bigenda bija imbere umukobwa w'Igitega ubu naho bimeze gute yaragarutse mu rukundo bimeze gute umukobwa w'Igitega wowe wandikiye usanga ko baramwambika impeta si wowe waririmbye uwo mukobwa ntawe nziri kumbwira ibintu natahura nta mukobwa w'Igitega nigeze mvuga nta mukobwa w'Igitega nandikiye wahe bro ari umukobwa w'Igitega waririmbye ati yari Valentine unam okay
novuga yuko rya n'indirimbo tout simplement bisanzwe sinavuga yuko ari abakobwa b'igiteka twari kumwe nabo ya n'indirimbo nkuko novuga indirimbo nkashiramo BJ nkashiramo Kayanza nk'ikumiso ndabikora muhira nkashiramo ahandi sindazi kuririmbisha kubera ndazikunda varatani novuga ko aho giribe show yose ndazimara so nibaje kuri YouTube bazirabe sino zirimba zose ndazimare indirimbo zingahe oya katubandanye mbaza ibindi ahubwo kubijanye n'umuziki wanje gusumba izi nazo baraja muri YouTube channel yanje ni Pro Burundi bazikurikirane zose ya arakabazo nakakubajene baziko no bangize nabi wahora uri muri team mwari kumwe muri abantu babiri mbega ujya mutonya wawe kuko uno muri kino gihe wewe ntakara arumvikana yoba yarahebye muziki urafise indoto yo kuvuga ati jewe basi nzogaruka inyuma kumutora kugira nawe ashika hashitse turazi ko urukundo ari gwishi kandi tubanenge tunamubona mu video yabatandukanye bavuga ko ivyo mwibariza vyo bavyiza gusumba ko ushaka gutanga inyishu y'umuntu atari ngaha ariko no hava sanga mbuzi novuga yuko kijya gihe cyatumye tuvana suko gwa rugwanko canke iki no kumwese yarahisemo gufata inzira yiwiwe so ndibaza ko ivya ati muzikirenga muri uno mwanya but gihe vyo kenerwa ko dukorana igikorwa twamye turaba frere imisi yose ico nico buza ko dukorana ya harakana umumenyesha makuru arakora ukabona umenga karakubabaje kweri mu byisanzwe ikora muri music ubona biheba si rimwe si kabiri si gatatu si kane si na gatanu yani keje twabaye dessus ya mbega kabaririmbyi bakunda kwidogera abamenyesha makuru hajya abaririmbyi babashaka yuko abamenyesha makuru bakore gute ku bikorwa byawo cyangwa mu bintu by'abaririmbyi babikore gute mama bishaka mu bigenze gute kuko umuririmbyi ari doga mugabo ntitumenya ukwidogera kwiwe n'icabashaka ikintu cyambere novuga nuko mu bisanzwe bugitangura kenshi ni kenshi konta kuri kanaka canke kanaka baturi kurakura ukegera haruguru hari gihobona ko bikenewe yuko par nini uyikonta kuri wewe nyene uvuga ati kaniyubake nka jewe nyene kuko ama deception ama yahabaye ninaronka support so biramfasha kwa vasa ningo kandi ntayironka ntaco ndagenda buke mendashika so novuga ko kuri uno mwanya sindi buvuge ngo nakakora uko canke uko sino globaliza navyo si vyiza si bose bakora nabi n'abaririmbyi nkuko twe tudakora neza nabo si bose bakora neza canke nabi so umwe afise ingena akora afise ivyarondera afise inyungu ziwiwe ya abo twahuje ni bo twarabandanije nabo tutahuje ni cyabuje ko mbandanya ya kazuze kejo gategurwa na kubo muri kino gihe hari umuririmbyi ndetse munasangiye style kuvuga ku mabiti uko muririmba musa no kuririmba kimwe gusa ico bikoze ko ibitandukanye nivyo muririmba muri kino gihe ari mwibohero nika kajambo bamubwira ko kumuhoza kwa Oleg nika kajambo bamubwira ko kumuhoza muri burya buzima baye muhariya anya kuko turazi yuko muhuza muri inshuti novuga yuko icyambere nkuko babivuze imidihirasa ni bimwe imidihirasa amabiti namwe bakora nabamwe ya nkuko babivuze si nawe wenyene ni benshi turirimba cyo kimwe ni benshi baririmba style nkuko novuga baririmba R&B bose kuvuga yuko bose baririmba bimwe bagira iki so bacho novuga no mu bro wanje ari hose namubwira ati stay strong yihangane agira inguvu nkuko babivuga ngo nta sheni idacika bijya bizohera ya nivyigiye tugende basi so wawe si Bono yavyaye oya indirimbo n'intambira nibaje kuri YouTube channel yanje yavyaye neza kwinkwano yani yavyaye neza kwinkwano eri pro kandi gushimira nabaze ko nundi musi ndagukeneye nzokuronka urumwe mu baririmbi ariko barakora neza sinoreka kutagushigikira kuko video ukora neza amafaranga menshi audio ukora neza amafaranga menshi ndetse abantu benshi baribaza none uyu muririmbyi management afise ko tutumva avuga babandi babagenzi bacu birgo baravuga uburyo abukura hehe nibaze yuko ufise uko wiyubatse nka wewe hanyuma ukaha akantu kameze neza abanyagihugu sivyo none ya novuga yuko ikintu cambere nukumenya abahere mico ukeneye icuri kurarondera so ukabishiramo ingufu nta kintu kidakunda nta kimwe kidakunda ya ahubwo keshi mbona umengo hari n'igihe afise nkama mbona abayavuyemo ya n'abayafise nama mbona abayavuyemo so bisire ko atakintu ariko arabafasha ati yongiye ahantu nkicara nkavuga ati reka ninige ndazi ico ndiko ndarondera maybe amafaranga nari gutariya nari gutamu mu bitagira umutwe n'amaguru binabiriya ushobore kuinvestisa muri talayi wanje so niko ndabigenza nta kundi hari mu diaspora ari hanze yabuze ahagukura mugabo yifuje gukorana collabo nawe wifuza gukorana collabo nawe nikihe kintu yisunga abashaki umusabiki novuga ko kuvugana hagati wanje nawe nta birenze nkuko nokorana n'undi muntu wari wese kikuru nikiyago muraga dukora iki kiniki kidushikana kuki uganye kinanje nganye kibasi yani ico
Yes, mwebwe mwese mwifuza gukorana na Elipro umuririmbyi w'umurundi ariko arakora neza cyane namushaka ikirundi cyanditse neza utazigera wiyumvira ati none iki kintu ubona no kireka kucyumviriza byose usanga mbere yaririmbye mu buzima butandukanye ugasanga we cyagufashe nanjye cyagufashe namushaka gukorana nawe ingo araguhaye kaze hama kubwira ibisabwa kugira mukorane nawe ibintu bigume bimeze neza cyane. Hamareka ndagushimira kugutevya nibazi yuko uri kurakora ibintu byinshi ndanagushimira akanya wampaye. Nanjye ndabashimiye cyane kandi mwakoze shimira n'abadukurikiranye bose so batibagira no kuja kuri YouTube channel yanje ni Elpro Burundi araba indirimbo shasha imaze ko 3 semaines indirimbo nta myaka ijana yaba irabe bagire comment bagire subscribe niyo support na challenge ugende kugira hanyuma ushumutaginga kuri Instagram cyangwa kuri Facebook nuko nyene ibintu bigende neza gusomba Yes, bakunzi bacubahiro TV kuri mikoro mali kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alex mubandanye mukanda subscribe na comment turabakunda cyane Mamba El Pistora.